Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa mbere igenekerezo rya 29 ndamukiza 2024 Ishu utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse yewe n'ivyo utegekanya kurangura ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Ibugendana uwujejwe inyigisho muri CNDD FDD yishwe François Xavier Habonimana w'imyaka 43 yaricishijwe urusase mw'ijoro ry'uwa 26 rishira uwa 27 ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo bwicanyi bwabereye ku mutumba wa Mugitega muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi abakoze ubwo bwicanyi ntibamenyekanye uwo yishwe yarazwi muri ako gace yari umwigisha mu ishure shingiro hakaba n'uwujejwe kwigisha umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu muhari wabo w'urwaruka w'imbonerakure ivyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo bw'idonido nayo kandi imugina umugabo w'imyaka ishika 60 yishwe bunyamaswa Antoine Nizigiyimana w'imyaka 62 yarishwe mu ijoro ry'uwa gatandatu ubwo bugizi bwa nabi bwabereye ku mutumba Butaramuka muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kubw'isoko mu ntwaro abakoze ubwo bubisha ntibaramenyekana ariko bane bikekwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi aciye umutwe ikiziga c'uwo yishwe catowe hafi y'urugo rwiwe ku gacimbiri Mabuye uwo mugabo w'imyaka ishika 60 kandi yaragandaguwe aracibwa umutwe hakoreshejwe igipanga uko akaba ariko bivugwa n'abanyagihugu byinshi navyo kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi mu ntara ya Rumonge igice c'ibohero rikuru rya Murembwe kiri mu mazi kubw'amasoko mu butungane twavuganye amazi y'ikiyaga Tanganyika yaranyengetereye mu nyubako z'ibohero rikuru rya Murembwe riri muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ntango z'iyindwi ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa n'ikibuga c'umupira w'amaguru navyo nyene vyaratewe n'amazi abapfungwa barafise ubwoba ku magara yabo bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike byinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi abanyagihugu bo mu Gatumba bazimurwa ku neza cange ku nguvu ivyo ni ivyatangajwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko abo banyagihugu babangamiwe n'imyuzurira bategerezwa kwimurwa vuba bwango kubwiwe leta ntishobora kuguma yihanganira ko abantu batakaza ubuzima inyuma y'inama yo ku munsi wa gatanu y'abashikiranganje b'u Burundi bagizwe n'uw'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu wo kwivuna abansi uw'ibikorwa vya leta n'uwo gushigikirana Martin Teretse yamenyesheje ko abanyagihugu bo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi bategerezwa kuva mu mazu yabo hataco basavye byinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu yandi makuru kandi nuko ishiramwe RSF risaba irekurwa ryihuta ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza ribicishije mu itangazo RSF ishiramwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe ryategetse irekurwa ryihuta ry'umumenyesha makuru mugenzi wacu Sandra Muhoza iryo shirahamwe rivuga ko hari ibintu bibabaje urwo rwandiko rw'ishirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha makuru rifise icicaro i Paris ryasohotse kuri uwo wa kane ryiyamiriza ipfungwa ridaciye mu mategeko ry'umukenyezi mugenzi wacu rigategeka indongozi z'u Burundi kumurekura vyihuta isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure
ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino igisata c'indero igisata ca politike igisata c'agateka ka zina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwifurije rero kugira ibihe vyiza hano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ibugendana uwujejwe inyigisho muri CNDD FDD yishwe François Xavier Habonimana w'imyaka 43 yaricishijwe urusase mu ijoro ry'uwa 26 rishira uwa 27 ndamukiza 2024 ubwo bwicanyi bwabereye ku mutumba wa Mugitega muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi abakoze ubwo bwicanyi ntibamenyekanye uwo yishwe yarazwi muri ako gace yari umwigisha mu ishure shingiro akaba n'uwujejwe kwigisha umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu muhari wawo w'urwaruka ni ukuvuga imbonerakure hafi saa 4 z'ijoro abantu bitwaje ibirwanisho barateze umutego François Xavier yari ku metero 5 z'urugo rwiwe yarashwe amasoro 6 mu mutwe ndetse no mu gikiriza uko akaba ariko bivugwa na Siriyake Havyarimana umwe mu batowe aho nyene uwo mugabo yari yagorobeje asangira akarahuri na bagenzi biwe ku isoko ya Bugendana kubw'ababibonye igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza kugira ngo kimenye uburyo uwo mugabo François Xavier Habonimana yishwemwo nayo kandi mugina umugabo w'imyaka ishika 60 yishwe bunyamaswa Antoine Nizigiyimana w'imyaka 62 yarishwe mu ijoro ry'uwa gatandatu ubwo bugizi bwa nabi bwabereye ku mutumba Butaramuka muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kubw'isoko mu ntwaro abakoze ubwo bubisha ntibaramenyekana ariko bane bikekwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi aciye umutwe ikiziga c'uwo yishwe catowe hafi y'urugo rwiwe ku gacimbiri Mabuye uwo mugabo w'imyaka ishika 60 kandi yaragandaguwe aracibwa umutwe hakoreshejwe igipanga uko akaba ariko bivugwa n'abanyagihugu ikiziga ciwe giciye umutwe twagisanze mu myumbati ku metero 500 uva ku nzu yiwe yishwe rubi uko akaba ariko umwe mu bahungu biwe avugana agashavu amasoko yaho nyene akaba avuga ko uwo muhisi yari yagorobeje asangira urukanywa n'ababanyi mu kirabo caho nyene Diomede Ndikuriyo umukuru w'umutumba Butaramuka haremeza ayo makuru amenyesha ko abantu bane mu bikekwa bahagaritswe ku mvo z'amatohoza abanyagihugu bibaza ko uwo muhisi yoba yazize amatati y'amatongo yaguma aterwa ubwoba ku matelefone atabonekesha inimero n'urubanza yari yatsinze mu mwaka uheze mu butungane ikibabaje yishwe ari umunyamahoro nuko akaba ariko ababanyi bagaragaza umubabaro irindi soko mu ntwaro ryibaza ko igipolisi coshika kure mu matohoza yacu rigira riti ntidutahura igituma umuntu yicwa mu masaha nyene y'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ruba ruriko rurakizura bikaba akamizwe n'ingoma ikindi yahora atotezwa yagirizwa ko hari umurozi ivyo byose vyofasha cane mu matohoza uko akaba ari wo mwihwezo ukorwa n'umwe mu bakozi ba leta bo muri komine Mugina nayo mu yandi makuru kandi nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Rumonge igice c'ibohero rikuru rya Murembwe kiri mu mazi kubw'amasoko mu butungane twavuganye amazi y'ikiyaga Tanganyika yaranyengetereye mu nyubako z'ibohero rikuru rya Murembwe riri muri komine n'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ntango z'iyindwi ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa n'ikibuga c'umupira w'amaguru navyo nyene vyaratewe n'amazi abapfungwa barafise ubwoba ku magara yabo bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike abapfungwa
ntibagishika kuri ico kibuga kugira ngo bakore ikarashishi. Ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa naco nyene caratwawe ku bw'ayo masoko nyene. Izo nyubakwa zibiri zubatswe kw'isi y'umusenyi, ibituma amazi y'ikiyaga Tanganyika anyengetera vyoroshe. Abapfungwa barafise amakenga ko hagiye kwibonekeza isuku rike bivuye kuri iyo myuzurira. Amwe mu masoko yegereye abo bapfungwa afise ubwoba ko ibinogo bifata amazi hamwe n'ibishikiramwo imyanda iva mu buzu bwa surwumwe bigiye kuziba. Ivyo bizotuma isuku riba rike, vyotumye kandi hatangura kuba amakenga kuko iryo bohero risanzwe ririmwo abantu benshi. Ku wa kane uheze abapfungwa 85 barungururijwe mw'ibohero rikuru rya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Hari haheze amezi abiri bazanyweho bavanywe muri iryo bohero nyene rya Rutana. Amasoko yaho nyene akaba amenyesha ko hasigaye abapfungwa 1200 bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Murembwe, mu gihe iryo bohero rifise ububasha bwo kutarenza abantu 800. Abapfungwa bafise ingorane zo kubura imisegetera n'ibikoresho vyo kwifuka hamwe n'ibibanza vyo kuryamamwo no kubikamwo ivyabo bitagiye mu mazi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.